Jewe nitwa Irakoze. Aha turi ni mu ntara ya Gitega, komine Gitega, muri quartier Yoba. Twebwe dusanzwe twikorera utwacu, muri ivyo turoroye ibi bitungwa mubona, inka, intama, ndetse n'udutungwa duto duto, imbata n'impene. Ivyo ntitwabitanguye kera gose, twabitanguye mu mwaka w'2015. Mu gutangura gutunga ibi bitungwa mubona, twahereye ku gatungwa gatoyi gose, biragorana bitugora. Mugabo uko umuntu agenda arakura niko agenda arabona iterambere uko ibintu biba bimeze. Mu ncamake, umuvyeyi wanje yagiye yarakunda gutunga inka gose. Nanje nico gituma navuze ati iragi sinorita, reka ndagerageza uburyo bwose bukebuke nshobore gusigarana iragi. Nkaba nashoboye guhera ku gaka kamwe gatoyi gose, akanyana gatoyi gose, koko gasa n'akagiye. Izi nizo kagiye karasiga umwimbu wayo. Kuzorora ni ibintu bitoroshe, mugabo nk'uko urinze wiha intumbero yo gukora ikintu, uragikora neza, ugakoresha inguvu zose bishoboka, ukaza urasaba abantu mboroye inyigisho kugira ngo nawe bishobore kukorohera ingene ushobora kworora neza ukurikije amategeko. Gushika kuri iyi saha dufise inka zitatu, hakaba harimwo zibiri zifise amanyana n'iyindi imwe yacukije. Izi nka turazigaburira ubwatsi, isakumbu, tukaziha idreshi ya buraseri, naho yo ikunda kugorana birashika hakaba ikibazo co muri buraseri tukayibura, hama tukagira n'ubuhinga tukazironderera ibishishwa vy'ibitoki mu mihana tukazizanira zigashobora gufungura. Akarusho ka mbere nuko umwimbu ubonetse ikavyara ukaronka amata, ufasha gutunga imiryango y'abantu, abafise abana bakora akazi bakaza gutora amata iwawe, ukagira amase, ugatanga umwimbu kugira ngo abandi bashobore gutabira imyimbu, umwimbu ugaca ugenda neza. Amafaranga ntashobora kuboneka ari menshi kubera yuko bigenda biragira bivanye n'igihe kiba kigezweho, ugasanga umwimbu nturiko uraboneka neza, mugabo iyo umwimbu umeze neza uburyo buraboneka. Nuko bogira bagashira inguvu hamwe, bakareka gutinya, ubwoba burica, bagakora badabangikanije, bakitaho ikintu. Mu ncamake bakagira umwete, naco nico gikuru.